Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba kuri uyu wa gatanu kw'igenekezo rya 24/0/2025. Turabahaye ikaze aho muri hose ntimuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye aza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye cane muri politike. Reka tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu bice birimwo ivy'ubumanuko, ivy'uburengero, ivy'uburaruko hamwe n'ubuseruko, ariko migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, mwese turasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru. Amakuru rero tugiye kwibanda kuri byinshi bigiye bitandukanye biriko biravugirwa muri CNDD-FDD. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 23/0/2025 niho hatangura igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD kandi akaba ari mpuzamadini. N'amasengesho rero yoba yaritabiriwe n'abategetsi bakuru b'igihugu ndetse n'izindi ntongozi zigiye zitandukanye ndetse n'abagumyabanga muri rusange. Gusa rero yaba mu masanamu, yaba mu biriko biravugwa, yaba no ku rubuga rwa CNDD-FDD, ibiriko biboneka nuko Reverien Ndikuriyo muri ayo masengesho adahari. Twabibagejeje ko imvo zavyo. Reverien Ndikuriyo arakitswe n'amagara, ibintu vyoba vyamukomeranye, ndetse mw'ijoro niho yamanukamwe i Bujumbura avanywe Ngozi kugira ngo aje kwivuza. Amakuru ahari rero nuko noneho atakiri mu gihugu c'u Burundi, yoba yajanwe mu gihugu ca Kenya, ndetse no muri Kenya bariko bariyumvira kumurungika mu Burusiya kugira ngo abariho aza kuvurirwa. N'amakuru rero twamenye ko Reverien Ndikuriyo yashikijwe kuri Tanganyika Care Hospital, ibitaro biri mu gisagara ca Bujumbura, aho basanze rero bibarengeye niho baca rero bafata ingingo yo kumnyarukana i Nairobi. Namaze no kuhashika rero bakaba bamufashije, ariko kandi ariko barategura kumenyarukana mu gihugu c'Uburusiya nk'uko mpejeje kubivuga. Muri amakuru tugiye kubagezaho idonido kuri ubwo burwayi bwa Reverien Ndikuriyo, abenshi bariko bavuga ko yarabumaranye igihe. Ibi byose rero turaza kubirabira hamwe. Tutari twatangura rero iyo nkuru, President Varisito Ndayishimiye hari amajambo yatangaje anabandanya kwibazwa ko n'abantu benshi bagiye batandukanye. Muri ico gikorane President Varisito Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD aragabisha ubu wese ashaka kwihagira umugambwe CNDD-FDD ko bitazokunda. Yemeza ko umugambwe CNDD-FDD wavutse ku vyiyumviro vy'abarundi bishize hamwe kugira bagwanya akarenganyo n'amabi bariko barahura ico gihe. Varisito Ndayishimiye akaba yagize ati nta numwe ashobora kwihagira umugambwe CNDD-FDD. Ibi bikaba rero yabishikirije ku munsi w'ejo mu ntara ya Ngozi mu masengesho y'imisi 3 yatunganijwe n'uwo mugambwe. Ese wibaza ko uwo muntu ashaka kwihagira CNDD-FDD yoba ari nde? Abenshi rero bakaba barishuye ko ari Reverien Ndikuriyo. Baravye rero biriko biramushikira, bivugwa ko gutandukanye n'abantu benshi bagiye batandukanye bakavuga ko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yaragambaniwe akaba yarahawe ishano. Ariko rero reka tubirabire hamwe. Amakuru rero tuhejeje kumenya mu matohoza twakoze ku vyaba vyashikiye ico gihangange mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko biracagoranye cane, ni n'amatohoza tubandanya gukora. Ubwa mbere twari twababwiye ko Reverien Ndikuriyo akiri Ngozi jo ahise abaganga bo mu bitaro bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamuteye amaserumu 3, ariko iserumu ya gatatu ntiyaheze kuko baciye babona ko Reverien aguma aremba cane. Ariho rero baca bamunyarukana i Bujumbura mw'ijoro. Reverien Ndikuriyo akiri aho Ngozi, abaganga batanguye kwikeka ko agize ikibazo kivuye ku ngwara ya diabete asanzwe agendana, kuko Reverien Ndikuriyo yatakaje inguvu, atangura kubira icuya cinshi n'ibizunguzungu. Ikindi rero biyumviye nuko yoba yaragize ico bita AVC canke accident vasculaire cerebrale, ni accident yo mu bwonko. Nyuma rero yo kuvanwa aho Ngozi haciye hatangura kuvuga ko Reverien Ndikuriyo yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre. Ni poudre yoba yarahawe naho tutaramenya aho yavuye. Iyo niyo mvugo rero iguma ikoreshwa nabo mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo bikaba rero vyanatanguye gutera icuka kibi mu magumyabanga nk'uko amakuru ariko aradushikira muri uyu mwanya ariko aravuga. Amakuru ya poudre rero si amakuru twe tutari nza neza, canke twavuza yuko twayakoze ko amatohoza, ni vyinshi tubandanya kubatohoreza ko. Amakuru tubasangije dufatiye ku vyikeka nuko biriko biravugwa n'abagumyabanga, ndetse Reverien Ndikuriyo abantu benshi bakaba batanguye kwiyumvira ko ukuba yari agiye guheza ikiringo ciwe ngo arivyo vyoba biriko biramukwegera. Benshi rero bakaba babandanyije bavuga ko amajambo Varisito Ndayishimiye yashikirize ko ari ushaka kwihagira uburongozi muri CNDD-FDD ndetse akayigira yiwe, ngo Varisito Ndayishimiye ariko
baratangaza ko ari Reverien Ndikuriyo kandi ngo bazohangana. Ivyo byose rero bakaba banabivuga banashimikiye kuko hari umuriro waka ibere rikayaga imbere muri CNDD-FDD, amakuru amwe akaja habona ndetse no guhangana hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo witwa Karimwira Girya Nkurunziza ndetse anakuriye abari muri iryo ragirya Nkurunziza. Nuwo mugwi uhurikiyemwo abantu benshi harimwo n'abajenerali batavuga rumwe na Varisito Ndayishimiye. Benshi rero bakavuga ko Varisito Ndayishimiye yariko aravuga Reverien Ndikuriyo kandi avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo atazogumaho. Ivyo byose rero turacabitegeye amaso. Amakuru ahari rero avugwa kandi anizewe nuko ku munsi w'ejo kwigenekezo rya 25/02/2025 ariho ikiringo ca Reverien Ndikuriyo coba kizohera mu kurongora CNDD-FDD. Hari amakuru rero ahari avuga ko hari umujenerali akomeye cane yoba yarahawe kuruhuka hatageze, ubwo ni retraite anticipée. N'uwitwa rero General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas akaba rero yararonkejwe uruhusha rwo kuja mu karuhuko hatageze retraite anticipée n'umukuru w'igihugu. Amasoko yacu mu mugambwe CNDD-FDD ntibakanaye amakuru, ariko bakavuga ko ari n'ayandi mazina y'ibihanganga muri CNDD-FDD ataremezwa neza ashobora no gushirwa mu bahiganirwa iki kibanza co gusubirira Reverien Ndikuriyo muri CNDD-FDD. N'amatoza rero tubandanya gukora kugira ngo mumenye vyinshi ku burwayi bwa Reverien Ndikuriyo bwatumye avanwe Ngozi mw'ijoro akamanukanwa i Bujumbura, ndetse i Bujumbura yahashika agahita ajanwa mu gihugu ca Kenya, ndetse ubu nonaho ariko birumvirwa ko ashobora kurungikwa mu gihugu ca Uburusiya kugira ngo avurirweyo n'abaganga b'abahinga. Ubu rero ngo arisigaye ahema nabi. Niyo makuru dufise kuri Reverien Ndikuriyo. N'ibindi vyinshi rero tukaza kubibashikiriza kugira ngo mumenye uko vyoba vyifashe muri uyo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari ayandi makuru ababaje cane tugira tubashikirize. Igitega hari abantu babiri bishwe. Witwa Desire Kwizera Imana w'imyaka 40 yarishwe n'ibikomere yatewe n'abasirikare babiri ku igenekezo rya 16/0 mu bitaro vya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Wa kabiri yapfiriye mu gasho k'igipolisi ka komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega uwo munsi nyene. Baciye rero baba indwi abantu rero bishwe canke batoye bapfuye mu kwezi kumweho i Gitega. Nkuko babibonye babivuga, uwa mbere yapfuye yarakubiswe cyane n'abasirikare babiri bakorera mu ikambi y'amajana 211 y'Igitega. Abo basirikare rero Murantunge mu ikambi yabo. Abo basirikare basubiye mu ikambi yabo mu gitondo cyo kuwa 16/0 aho ivyo bintu vyabaye. Amasoko yabo muri ako gace akavuga ko abo bagabo batatu bari banyoye inzoga nyinshi niho habaduka barashwana. Ivete Nibigira n'umwe mu batowe yatowe muri ako karere aravyemeza, akavuga ko umwe muri abo basirikare babiri yahagaritswe aho yagize ati afungiye mu gasho k'igipolisi, mugenzi we nawe nyene azohagarikwa. Arababazwa nuko abanyagihugu batataye uwo mugabo w'imyaka 40. Uwugira kabiri ni umugabo w'imyaka 30 yitwa Fabrice Niyongabo, nawe nyene yapfuye kubera ibikomere yatewe n'abagize komite y'umutekano ihurikiyemwo bose. Ayo makomite rero akaba agizwe ahanini n'imbonerakure n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD mugambwe ari ku butegetsi n'abahoze ari n'abagwanyi wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu. Nk'uko rero bivugwa n'umukuru w'umutumba wa Kibuye muri komine ya Bukirasazi Reverien Ntahonkiriye Fabrice Niyongabo, bompi bari bafashwe afise ingurube yari yivye mu rugo rumwe rwo muri ako karere mbere yuko akubitwa n'abagize komite y'umutekano urikiyemwo bose. Yapfiriye ku kiniro c'abapolisi c'ikibuye. Kuva ku igenekezo rya 19 Kigarama abantu bashika indwi barishwe canke ibiziga vyabo biratorwa n'abanyagihugu mu buryo burimwo igifungo mu ntara ya Gitega ko biharuro by'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Nayo i Bujumbura hari amakuru menshi rero yabandanije kuvugwa yo kugirirwa nabi ko umupolisi aho hanatowe n'ikiziga ciwe. Ni ikiziga ca Claude, ni umupolisi w'igihugu catuye mu gitondo co kw'Imana n'uburyo yishwe mwe rero baracarimwe n'igifungo mu muferege uri neza na neza hagati barabara ya 11 muri quartier Buyenzi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura n'ishure ryigisha ubuvuzi INSP aho ico kiziga c'umupolisi catowe. Asoko mu gipolisi akavuga ko yoba yaranizwe n'abantu bataramenyekana. Amakuru yacu rero umupolisi yahora akorera mu gisata kijejwe
uruja n'uruza mw'ibarabara ku buryo rero yishwemo burimwe igifunga, ariko abapolisi bakorera muri ico gisata no mw'ikambi yo mu gisagara nayo nyene iri mu buyenzi baraja kenshi kwizimya akanyota canke gufungura mu mazu y'uburiro yo muri iyo quartier nini irimwo abaswahili mu Burundi. Hari inkuru twabagejeje ko mu minsi ibiri iheze ivuga ko hari abantu bafatirwa i Gitega bahavuye rero barikurwa inyuma y'ubutumwa bwatanzwe butabariza abo bantu. Ico twavuye tumenya nuko batari abanyarwanda kuko rero babatabarije bavuze ahubwo bari abarundi baba i Kigali mu Rwanda, n'ivyo imodoka yabo yari ifise imparati y'u Rwanda. Uba yarafashije wese rero yagize neza kuko abo bose boba bararekuwe uko ari bane, twari twabibashikirijeho tubabwira ingene vyoba vyifashe igihe rero bafatiwe i Gitega n'igipolisi hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD aho i Gitega. Reka rero tubagezeho n'amakuru ababaje y'abasirikare bapfiriye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Inkuru ya mbere y'umubabaro kuri abo basirikare, hari ubutumwa bugira buti: nari ndimwo nsoma inkuru y'uwo musodera akoze Egide buriya siwe gusa igisirikare gitabikeye natwe kuri umwe Nshimirimana Patrick, ni ukuri kugera n'ubu nta kintu na kimwe bigera baza kubwira umuryango. Iminsi baye 10 abo bari kumwe rero batubwiye ko yaguye ku rugamba kandi ko n'ikiziga kitazoboneka, ariko mu gisoda nta gacerere. Twe dusigaye twibaza ko abasoda barungitswe Kongo bataraba igihugu ahubwo ari abaroberi leta yagabiye Kongo. Ntivyumvikana aho umukozi apfa umukoresha ntabimenyesha umuryango, nibara ni ukuri. Nshimirimana Patrick yari amaze hafi imyaka 2 muri Kongo, ntiyigeze anaronka n'uruhusha rwo kuza kuramutsa umuryango. Sico novuga abo dusangiye kubura, Imana bakomeze mwo kwihangana. Wanize akaba yongeye hari amajambo menshi agira ati: bene ishavu afite abategetsi barungika abasoda mu ntambara itari yabo bakongera bakabatayo ntibabikira imiryango. N'amajambo arimwo agahinda kenshi rero tutashimye no kubashikiriza. Umusirikare Nshimirimana Patrick akaba avuka ku mutumba wa Karungura komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, akaba asize umukenyezi n'abana 6. Kiretse amakuru yashikiriye abiwe nta rindi soko riravuga uko yapfuye. Twiranganishije umuryango uri kuraca mu bihe bitoroshe byo kubura umusirikare wabo. Hari abariko basaba amakuru ya Liyetona Nkubito Jean de Dieu aherukwa kuboneka ku itariki 9 ukwezi kwa mbere 2025 avuga ko agiye Masisi. Abo barihebuye hakaba haciye indwi 2 bataramuronka kuri telefone mu gihe bahora bavugana hafi iminsi yose. Yababwiye ko agiye kugwana muri Masisi muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Masisi centre yarafashwe n'abarundi bukeye barayakwa. Abasoda rero Burundi barahapfiriye, abandi barafatwa mpiri. Abagenzi n'abaryango ba Jean de Dieu Nkubito ntibazi n'icamushikiye, basaba wogera agakuru ko iyo kabasangiza. Ngo yamusezeye itariki 9. Uwatanze ubutumwa yagize ati: rega naje ndaba ndaguha ifoto dutohoreza ko umusirikare w'inshuti yanje yoba agihari. Duherukana itariki 9 ambwira ko bamukuye aho yarari bamujana Masisi. Kuva uwo munsi rero ntiturongera gutorana kuri telefone. Ni ukuri kandi mbona biriko biberayo biteye ubwoba. Umusirikare ni imfuvyi, afise mama wenyene, naho yobura vyogorana ko abimenya. Ni ukuri. Yitwa Nkubito Jean de Dieu, nawe rero niho yaragiheza amashuri, yari umufisiye, yaje no gusoma igitabo mu mwaka uheze. Ni ukuri kuva uwo munsi ntago kuri kuko tutakivugana ku telefone. Turasabye mutabarize ko ari bafise agakuru kiwe. N'amasanamu rero yiwe aba yarashizweho. Hari rero n'uwundi muryango turiko duhoza umusirikare Irakoze Egide yahitanwe n'intambara ziri muri Nord Kivu. Ni inkuru y'imibabaro rero yabandanije gushikira biwe mu minsi 2 iheze, aho umusirikare Irakoze Egide yahitanwe n'intambara. Uretse amakuru bahawe n'abagenzi Egide, abaryango amakuru rero barahabwa n'igisirikare baraganda, ariko barifuza inkuru ya nyuma y'abajejwe wabo. Umusirikare Irakoze Egide batazira Siyoni akaba avuka ku mutumba Kimenja muri Ngozi muri zone Mubanga komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Asize umuryango mw'ikambi y'abateshejwe Mubanga yari yubatse, akagira rero n'utwara 2 tw'uduhasa tukiri duto cane. Muzero bakavuga ko Irakoze Egide yari umuntu avuga make rimwe agacishamwe agatwenza, akaba n'umuntu akundana cane kandi afashanya n'abandi. Tukaba dubaje n'umuryango urasize, Imana ibabe hafi muri bino bihe bitoroshe. Kuva ingabo z'u Burundi zikoranije aho ari ibihumbi vyinshi zigatera hitwa Ngungu na Masisi centre, mbere bakanahakana M23
ibintu rero vyifashe nabi cane ku ngabo z'u Burundi. M23 yavuye basubiriza mu ndumane nayo ikoranya ingabo iratera abarundi irabaka twa turere twose bari bafashe, abatari bake rero bakabasiga ubuzima, basigaye rero barata barahunga, abandi baratazwi n'igiti birafatwa mpiri. Ubu rero biboneka ko M23 iriko irihora rwose abo basoda b'u Burundi kuko iriko irabaka uturere twinshi bari bafise imbere yuko bakora ico gitero ca Ngungu n'amasasi centre. Ubu rero biravuga ko bo baba bahejeje no gufata Minova. Amakuru rero akaba ariko arazunguruka irya nino mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi ku bantu benshi rero babandanya gukurikirana ibibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo muri Nord Kivu. Naha rero duhereje ayo makuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi menshi twabateguriye muri uyu mugoroba. Nituraza kubageza ko n'iyindi video nk'uko twabibateguje, hari byinshi bigiye bitandukanye bigaruka ko muri CNDD-FDD. Ibyo byose rero tukaza kubigaruka ko ntuze gucikwa. Iyi nimbonesha kure ya Hejuru TV, fata umwanya ufyonde kuri subscribe niba ukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha y'igifaransa ufyonde handitse s'abonner kugira ngo je ushikirwa n'amakuru yacu uri mu ba mbere. Mani muhezagire.